Yesu wakunzi wa Star TV, mumeze fresh, mumeze poa, muko tayari kola subscribe kuri Star TV ube number 1 kuona ibikorwa bica kuri Star TV exclusive. Yes, now turi muri yote ni hit in town, ni ndirimbo ya NATACHA Ngendabanka pamoja na Khaligraph Jones, all the way from East Africa, all the way from Kenya, Nairobi. Ni ndirimbo imeze fresh, Buja tu Nairobi, NATACHA tu Khaligraph Jones. Ni ndirimbo imeze fresh, ni ndirimbo imeze poa, ni ndirimbo iryoshe cyane, ni ndirimbo ifise amasarama ameze neza cyane, ni ndirimbo iri international, ni video imeze neza cyane, ni location nziza cyane ziri mu ndirimbo. Yes, my name is Ncuro.Umwamikazi. I like to support everybody in our country. Bamwita NATACHA Ngendabanka, ushatse umwitira boss, la brochette, la beauté, la délégué, queen of stage. Hari n'amazina umuziki wagiye uramwita, hari n'ayandi mazina menshi cyane abakunzi bo muziki wa 257 wagiye uramwita. Ni indirimbo yote yamaze kuja hagaragara. NATACHA Ngendabanka gukora featuring n'umuririmbyi wo hanze y'igihugu cy'u Burundi, ndavuga muri East Africa, ni ibintu biba bisanzwe cyane. Amaze gukora na Fameka, amaze gukora na Femi One, amaze gukora na Sheba, amaze gukora na Fari Ipupa, amaze gukora na Barnaba Classic. Bisigura yuko gukora indirimbo n'umuririmbyi kuva hanze y'igihugu aba ari ibintu bisanzwe kuri NATACHA Ngendabanka. Bimeze gute rero? Nyuma yo kuduhereza video ya Ramgambo, video nziza cyane ndetse na location nziza cyane, imeze neza cyane, naravuga ibiri muri ino ndirimbo yote, reka mvuga ati shout out ku muntu asangwa akora amasanamu ya NATACHA Ngendabanka. Ndavuga kuri ino ndirimbo nduwawe Ramgambo, ndetse n'indirimbo yashize ahagaragara, ugerageje kuroma amasanamu n'amasanamu asa neza cyane gose. Ariko nonaha ugerageje kuraba n'indirimbo nyinshi NATACHA Ngendabanka yakoze, ndavuga La Moto, ndavuga Ikigori, n'izindi ndirimbo nyinshi zose yakoze, amasanamu ni meza cyane. She's the best ku masanamu hano mu gihugu cy'u Burundi. She's the best artist, afise amasanamu meza cyane hano mu gihugu cy'u Burundi cyangwa muri industry ya 257. Ni indirimbo yakoze na Khaligraph Jones. Kuno musi maze gukwiza iminsi 2 igiye hagaragara, ikaba imaze gukwiza 253 vyama views. Bisigura yuko mu minsi 5 canke mu semeni imwe dushobora kuzwa twakwije miliyoni wama views. Ni indirimbo imeze fresh, ni indirimbo kwiye support kubera ko ni indirimbo imeze fresh. Give it to me baby, I give it to you. Ni cyongereza kirimwo. Yes, NATACHA Ngendabanka rero bimeze gute? Ni indirimbo ashiza hagaragara haciye amezi 4 havuye indirimbo yise Ramgambo. Ni titre, ni novuga yuko yatangaje benshi batandukanye, ariko kuri no munsi yaduye agatitre koroshe yise yote. Ni indirimbo imeze fresh guys. Nje kuri Star TV kugira mpamagarira abakunzi ba Star TV, dufise 50 birenga by'abasabone novuga yuko bakurikirana Star TV. Let me tell you something, tugende kwa NATACHA Ngendabanka dukore sabone ndetse turabe n'indirimbo, kugira indirimbo ya NATACHA nimba iri ku 153 dukwize double 300, then tugende tuduga buke buke hama dukwize umuriyoni w'ama views kuri no ndirimbo yote yakoranye na Khaligraph. Indirimbo binaboneka ko yatwaye kanoti kenshi cyane, video iri good, isanamu zisa neza, Khaligraph iko pale, unaona kama vitu biko sawa, vitu biko poa, biko safi kabisa, unyama kabisa. Indirimbo isa neza kabisa, indirimbo isa neza, wambitse NATACHA Ngendabanka sharp, wagerageje gufata amasanamu, ibintu bimeze fresh kabisa. Turakora ikire abakunzi ba Star TV, reka ndababwira ati twagiye kwa NATACHA Ngendabanka kugira dushigikire ino ndirimbo. Ni indirimbo imeze fresh, NATACHA Ngendabanka waduha umuzigo umeze neza cyane. Ni hit in town, hit song in town,
haba mu gisagara ca Bujumbura, reka tuje no mu ntara hagati. Indirimbo imeze neza cyane, indirimbo iri kwiravuzwa cyane mu ma studio atandukanye, ndetse no kuri Star TV turiko turayiraba, turiko turayumviriza. Uzovuga yuko ino ndirimbo itazoja muri Trash Award. Indirimbo imeze neza cyane. Kubadida wewe ndagukunda. Reka tuduze akavorime gato. Chon we yo kwica. Wagwan my people, indirimbo imeze fresh. Reka ndabatware kwa calligraphy gatonya ku bantu batarumva umuziki kugira bazinda batere na apeti of course. Chon Kubadida Umwamikazi calligraphy Jones. Order from where? Order from where? Kubadida. Yeah. Uyu mujama yakoze ama featuring ari kumwe na ba Harmonize, akora ama featuring ari kumwe n'abaririmbyi bakomakomeye. Apana ivyo buri kurigirisha ngo reka zenda kubwira ama featuring umujama amaze gukora. Uno mujama arakomeye cyane kuva mu gihugu ca Kenya. Uno mujama arakaze. Uno mujama amaze gutwara ama award akomakomeye, bisigura yuko sikufa kumuzibukira. Calligraphy Jones ni n'umugabo agoye gutanga featuring, ni kiba coroshe na gato, ariko Natasha Ngendabanga vyaramworoheye. Yakoze na Fari Ipupa. Fari Ipupa so muririmbyi uwo ari we wese ashobora guha featuring, ariko yarashoboye gukorana na Natasha Ngendabanga. Uno mugabo Calligraphy Jones is the big name. Amaze gukora n'abaririmbyi bakomeye cyane. Yakoze featuring ari kumwe na Harmonize, yakoranye na ba Femi One ngaho mu gihugu ca Kenya nyene, akora n'abandi baririmbyi. Ndavuga hano ari uwo bita Ordinary, sinzi kuba muzi, nawe n'umuririmbyi akomeye cyane, ameze neza cyane, akora neza cyane umuziki. Bisigura yuko Calligraphy gutora na Natasha nibiba vyoroshe na gato. Natasha Ngendabanga bisigura yuko yarashizemo na kanoti kenshi cyane. Wagwan we Kubadida Natasha. Hey. Let me support this song, my brother, my brothers, my fans, my family. Indirimbo imeze fresh guys. Reka ndabasezera abakozi ba Star TV, ariko sindabasezeye mu biganiro, ndabasezeye muri kino kigano na cyane muri gwa rukundo. Let me support this song. Ndabasavye abakozi ba Star TV. Thank you so much.